Breaking news. Ha. Aha, mbifurije ibihe byiza wewe umaze gukora subscribe kuri channel ya Mr King Samuel Fisher. Ndabwira ngo uri umuntu w'umugabo. So, uyu munsi rero ngira ndababwire ibintu bitanu vyonyene biranga umugabo canke umuntu w'imbwa. Uba rero neza guys. Ndawiye ko tugira tuvugane ibintu bitanu biranga umuntu w'imbwa. Ibintu bitanu. Ikintu ca mbere mu bintu bitanu, ica mbere kuja mw'ishamba ugiye kwiyahura, warangiza ukibona inyamaswa ugahita wiruka. Ica kabiri, kuja muri farumasi ugiye kugura ibinini vyo kwiyahura, warangiza ngo nibakugarure. Ica gatatu, guteza akavuyo muri quartier, ngo korogate zarabuze nawe nta namenye ugira. Ica kane rero, ica kane, kuja mw'ishengero ugiye gusenga, gukundana n'umuntu mukaja gusenga kugeza aho umutangira amaturo. Umuntu w'imbwa. Ica gatanu, gushira uburozi mu kinyobwa warangiza ugasomaho kugira ngo umve ko byakoze, ko bwakoze. Yes guys, bifurije ibihe byiza wewe wahisemo gukurikirana ino channel, nkubwira ngo uri umuntu w'umugabo. Big up.